Allo, salut la famille, nizere ko mumeze neza murashima jewe nakavubu aho merereye na mahoro menshi cyane narababwiye ndi imbere ya kamera ibintu biba byifashe mu zuri kuko kumbana imbere ya kamera ngwaye canke mfite ikindi kibazo ushobora kuza imbere ya kamera ko ndabashitseho amakuru meza cyane so nijeje Jennifer Muranzi kandi murazi ko dukundana abakunzi ba Uzobaze Media TV ndabavugije abagwaye imana irahari kugira ngo ibarengere muri byose na hose narababwiye tuzuru turi dynamique aho kamera ni mukibagire il faut ko twa dynamique igihe cyose uko murabona ko naje ndi dynamique ngo mangira utunye tumeze fresh kugira ngo ibintu bigume bimera neza cyane rero ukaba uri mushasha ukurikiranye ibiganiro bisha kuri no channel tuba dynamique mu kugira s'abonner partage j'aime commentaire muri bwamwe n'urukundo so sindabarambira rero murabizi ko igihe cyose nabandi basikanaho ibintu bimeze neza ndi kumwe cameraman abanze amufate bien nibaza ko mwese mwamaze kubona Rasta girl la no beef reka mvuze utwonzi jewe n'utwonzi arabibwira vraiment kuko ni mwenye kipaji ku bantu batuvaga Swahili ni nk'umuntu afise impano kabisa kandi arayifise narababwiye nta je sinzigira ndabapfuvya ngo ndabazana umuntu n'importe quoi no so Daxine ndakuramukije nanje jiti meze neza meze fresh namutse abakunzi ba Uzobaze Media tuje rero tubaze umuntu wese twaravuganye barabizi uje ngantegezwa kubaza kuri Uzobaze ndabaramukije abakunzi ba Uzobaze Media TV ndabakunda cyane wamaze kumvuga amazina y'indirirwa ndivuga oya vraiment bakunzi ba Media Uzobaze Media TV uyu mukobwa ndamuzi cyane amazina yiwe ntakwiye irifo ko avuga amazina akwiye kugira ngo kuri mwumviza agapresentation kiwe konyene ku mazina nahawe n'ababyeyi niko bakunze kuvuga ni Kersi Daxine irishura gusa kuyo nagenda haga n'abantu babanzi mu bikorwa bitandukanye ni Star Girl IKD journaliste la nostresse la nobi fegenegen mo page la kadinda vibe manager and the motivation ayebo Rasta woman hasta la vista nibaza ko sagase shisho rumuri yamaze kubabwira iyi presentation yiwe so Kersi imbere yuko mbandanye gute amazina la no beef Star Girl n'ibindi je ntacyo nashobora gusubiramo bashara abantu bafite impano sinumva ayo mazina yose wahawe ni impano ufise mu bisanzwe amazina kenshi wewe si wewe uyitorera usanga uri urayahabwa n'abandi bantu rero novuga yuko jewe nta zina na rimwe nigeze nitorera nta y'ababyeyi banyise nibo bayanyise sije nayitoreye rero n'ayandi yose uko nagenda akora bivanye n'umuntu uko umubona umuntu mwayaze neza Kersi ahisa kwitala no stress urumva je nsangena ndagashyira ko nawe niba nyita kandi ndaza kugashyirako bivana nuko basi umuntu baba bamubona niko novuga niko byagiye biranze neza cyane Daxine aravuze ati kutuzina abafise bivana n'ukuntu yagiye aragiranira imibano n'abantu rero umva ko umuntu mwiza nta stress ntaki saje ngo no kwita kivuga ko bakunda kumvuga cyane nako ndagashireko numbeshe gusa nyine munavurugana se umuntu mube ari umuntu mwiza cyane uri muri commentaire ni bavyandika ati aravurugana bazoheza babe gusa je mbona nekereje so reka rero nitubatishe kure cyangwa tinde turagenda hirya no hino Kersi Daxine nkuko namuzanye ngaha nibaza ko uko mumubona n'umukobwa afite de style hanini cyane ngomba kuvuga kuri style yiwe yambaye chapeau afite trode yambaye novuga ni sengre jinje kabisa pantalon off white gute off white bisigura ze kura muri dictionnaire je ndakwigira zamuratubwira kuko umva ariho n'abantu bashatahura n'ukuri so ngo off white mugabo wacu ndazi kwa ikintu cera kamera nakashenete kameze bien arambaye n'utununga ku maboko so Daxine rero jewe ikintu cyambere nyene ndakene kumenya umustiliste wawe yitwa Boy mu Kamenge barahazi ni akorera ni wanyambika neza cyane ati Daxine afise umustiliste wiwe amwambika niyo mpamvu mubona igihe cyose aza yaberewe turakomeza cyane Daxine nkuko twamutumiye ngaha ndazikomeza kumenya byinshi ico ndabasaba ni kwa kundi nyene vy'ukuri abakunzi ba Daxine agatima ari muri commentaire kugira ngo ibintu bigende neza amashurwe yiwe muyamuhejewe namaze kuyamuhavura makoko n'umukobwa nemera cyane so Daxine nkuko tukubona ku mastile yawe aho tubona ko ufise style zitandukanye na abana b'abakobwa abakobwa tumenyereye ata amastile nkayo wowe ufise
tumenyereye turakora ibisuko bisanzwe n'ibiki ariko wowe turiko turaba style yawe itandukanye cyane n'abana b'abakobwa gute wavyumviriye kandi uri umukobwa turakweri aho nubeshe oya simbeshe vraiment none abantu bari imbere niko maturabe jewe na Daxine murabona ko je kameme muravuga ati byo mukobwa nyene yambaye nk'umukobwa muga Daxine ikirata aratwika nyine agiye shabaga go dance urugodi ahubwo tamwe ngodi nuko nyene cameraman aratonga ifoto byakugendeye gutubwira ngo wisange uri muri iyo style no musi rero ntabwo amajambo yawe aranyica anyway bivanye no kwambara murabizi umuntu wese akiri mutonya namusimvuga byinshi ashuranyica akiri mutoya dabo uba wambikwa impuzu n'abavyeyi bagenda kugusoneshereza amakanzu izo bakuzaniye nizo nyene utora novuga yuko ntuburaba wewe ari mu gihe kiri muri ya myaka iri munsi y'imyaka 18 rero sinovuga yuko kuca uhitamo kwambara ngo ari ukugarariza abavyeyi no umwe wese agira icyo akunda d'abord icyo wiyumvamo mu buzima ikintu cyose kwanza kiba gifise impamvu yabiguteye gusa nuze kumva ziyo mpamvu rero kuba mvuga ngo nambara iyi style simisi yose nambara kujeje nawe ntubesha abantu je nawe sidakora wambaye jipo nawe sidakora wambaye ikanzu vraiment ngira ngo n'abantu bakuzi vraiment nimba ari abantu bamaze kuraba nibavuge umuntu yigeze gura na Daxine yambaye jipo canke yambaye ikanzu gusa ego ntubeshe si kenshi cyane gusa iyo bikenewe style zose ndazambara ariko byo mprefera cyane ni style bayitwa tomboy outfit uzi ndagucara muri dictionnaire gusa urumva abazizi barazizi rero novuga ndore wambajije ngo iyo byavuye ego impamvu ico gituma wahisemo kwambara nk'umwana mukobwa je bwa mbere ndibuka nk'ishikino ibujumbura nashikiye mu Carama rero hari ibintu nazamwo ino mu Kamenge rero kuhatera iregeje nabitanguye kare burya 2020 kuhatera irege ko atavyumva ari kugenda n'amaguru batse ndazi ko abadukurikira bose n'abatonde ndiko ndahatera irege nabona nyine uwo munsi naraje ino nambaye ijipo like mu Kamenge rumva n'urugendo runininya jewe kubanzi ndavyibushe nyene I'm big you know rero bikangora basi kunyaruka uko nshaka ndavumba akazina kabasi kivuga ndagahe tuvuge big girl big arashaya sazonyice ama bikangora ndavuga ati none jewe nize ndambara gute bishobora kunyorohera bigende gute gusa hagati yaho biba bivana n'ibintu gukurikirana muri ico gihe nari nkunze gukurikirana abakobwa babambara style nyene y'abameke nkabona birababereye ikintu ca mbere nashingirako ntabwo umukobwa yambaye style ipantaro akikuza neza nta muntu nza guhenera ico nico ca mbere nshimira Imana muri outfit yariyo yose mba mbona ati nta muntu naheneye nambaye nikwije ntabwo nambaye ibitamesuye icyo nicyo cya mbere impamvu ni uko nafata urugendo nkabona biriko birangura nambaye ibintu by'amajipo nkavuga kandi sinkeneye guhenera umuntu nkeneye kwiyubaha nkiyubahisha nkiha agaciro jewe nyene ati Daxine yahisemo kwambara nk'istyle mubonamwo bitewe nuko adashaka guhena canke hari impamvu zimwe zibe bimutera so tugenda bukire ko namuzanye ngaha afise byinshi byo kumubwira hari aka video nabonye Jina yigeze gukora aravuga ngo muze mutinye abakobwa biyambika nk'abahungu nk'amastyle ya Daxine nyene nkayi byukuri Daxine ego ntitwabeshe wambaye uko ntubuhenera abantu kandi n'abakobwa dusa turambara amapataro mugabo umva nawe style yawe kabisa umva iraturenze aratubwira Jina aravuga Jina abamuzi baramuzi aravuga ngo bakobwa ngusanga ngo biyambika nk'abahungu bafite ibidrede bambara amashapo nk'uko bakambara ibipataro nk'ibi bya Daxine ngo muze mubatinye ngo bajya abakobwa ngo barafata abangufungu je ndavuga ati ndafise umuntu nzi ko yambara iyo style ifo ko ndamurondera abitubwire neza kandi nutugete jata urabona ko muba n'inyifato je na démarche yawe yonyine irantanga kuba Jina yaravuze kirya kintu wowe ukivuze kwiki
navuga yuko ntoba contre yiwe cyane gusa sinza kuvuga ngo barafatana ku nguvu komtere kubera ko iyo ni ingeso y'umuntu urumva hari ababikora n'abatabikora kandi ndagaruka no ku kintu navuze ngo nashatse kwikwiza si kuvuga ngo abandi bakobwa bambara amajipo ikisimbu sindabajije ngo ntibikwiza oya gusa hariho n'abatikwiza umwe wese d'abord kwambara nuko avyiyumvamwo nyene biza kumuha amahoro je sinambarira ngo jeje ngo ndambaye kugira ngo uze kunkunda wapi d'abord je nza kubanza kumva eske ivyo nambaye nabikunze je sinza kukwambarira wewe nambarira jewe nyene Kelsey muri jewe nyene nkumva ati wow I'm good right now ndashobora gusohoka nkagenda muri ico gihe rero ivyo Gina yavuze byinshi nawe narabo arambara style kimeke outfit y'aba tomboy canke akambara kwanza aravanga wewe usigaye mbona yambara n'amakanzu urumva rero ikintu yavuze ngo barashobora ngo gufata abahungu ku nguvu ahubwo kenshi abahungu barabatinya umuhungu gwambaye ikimeke umuhungu kenshi aratinya kukwegera aratinya no kugusohokana aba yumva kusa amafaranga Daxine bati iyo wambaye style yawe nanayibagiye ukuntu nimba ari kimeke je ne sais pas kuba baba bazambara nibaza ko bazizi cyane ngo abatibe batinya mbega nko kubivuze wewe kuba warasemwo iyo nyambaro nibaza ko Gina kubera bivuze kuryaye peut-être ko bavuze ngo ntiwo bakontra cyane ya Gina birashoboka ngira ko abahungu bazotubwira ko nabo bafatwa ku nguvu byo tumenyereye ko abakobwa bafatwa ku nguvu birabaho barafatwa ku nguvu les garçons je tushandodera umuhungu kamera cha tubaza mbega umuhungu nawe yifashe nk'umukobwa bica bigenda gute atafata abakobwa ku nguvu bica bigenda gute yisije iyo nanzo irondera undi muntu mumbwire muri commentaire hari amarati ko dukundana so mbega Daxine nkuko wavuze ngo mu gihe wogize style ya kimeke abahungu barashobora kugutinya wewe bimaze gushikira ukabana ati kame mistire nahisemo ndabona kumengo nta vibe iri cyampa mu bahungu ntabwo abahungu ariko barantinya cyangwa babona ko ndi umuntu w'amafaranga jewe ndamaze kubibona kubera ko abakobwa turakundwa ngo tureshwe batudrage nyene ukaba wumva nandwi yohera umuntu atakudrage ahantu maze kubibona ngo baragutinya canke bigatuma ico bari bipfuza batagishikako hariho nk'umutipe akubwira ati kwanza uri umukobwa nawe urabizi jewe dusohokane ariko condition ivyo bintu wambara wewe Kelsey Daxine barabizi hari abama banyandikira uko nyene ngo kuntu wambaye je sishobora kugusohokana naza ukubona itako ryawe rero muri ico gihe kenshi ego novuga bimwe biratuma utareshwa gusa we mu gihe uzi like novuga gute imbere yawe icyo ushaka gushikako mani ntabwo byo gustress kubera hariho n'abandi bazaho gukundira ukuri wewe nyene barumva atazaho gukundira ngo namubonye ukuntu namubonye igituza iki rero novuga yuko hari abahungu benshi abakeneye kandi umukobwa nyene utegezwa kuba usa neza utegezwa kuba wisiga natwe dusanga tutarisiga ushayininga bisaba nyene werekane uri umukobwa urishugwe ngo wipendeje iki n'iki rero muri ico gihe amamapa aragabanuka guys abona n'amamafu ndonka ngo burangire mapu nta maparuka nibaza kuri kora tubesha Kelsey Daxine niko ndabivuga nwenga reka basimbe serious so iko nkunda gutwika I'm so happy every day it's okay ndabivuge ndi serious kenshi abakobwa bambara nka twebwe turakunda kubura mu mapu kubera nyene hariho nk'umuntu yifuza kumbona yino cameraman araza kudufasha motore yose bikanka urumva nka mbona gangani ko ari no musi nambaye agasengre ari n'abatarambona amaboko bivanye n'ugune no musi bagiriwe amahirwe Daxine arabize neza ngo bitewe na style yiwe biragabanya mapu akagura nk'abatipe bamufokana akora bitewe n'ukuntu yifata cyangwa imyambarire none mu gihe ubibona bimeze uko nta kibazo namizo kuzana mu buzima busanzwe ko nabiga uri umukobwa arashobora kuvuga ati jewe ndifuza kuzogira marriage nkarongorwa nkaba umumama nkagirane mu gihe abahungu nabo bona kumengo n'abagomba gusohokana bakubwira ati iyi style nina gusohokana iyi style ntuze kuzu yambaye wambare nk'abakobwa wisige uze kuza usa neza nimbara kwa kanzu ka ukambare kari sexy n'imyandi none wewe nta kibazo namizo kuzana mu buzima bwawe
jewe nta kibazo na kimwe kubera ko ikintu cya mbere mu buzima maze kubona kuva mwinshi imyaka 18 nabonye ati ikintu uzokora kitakuzanira mu munezero ntuzugikore mani kora wowe nyine kikuzanira umunezero hama ivyo bindi navyo none ni naba nifata uku kandi nakubwiye yuko ndacishamo nkambara ikanzu iyo bikenewe kuri mariage ino mu Burundi nta panaro yemewe ugenda wambaye grise robe de mariage jesu kuvuga ngo nasibi n'ibindi gusa gihe nicagera tushanje nzabara uko bitegekanije Sempre badashaka kubona Jackson wambaye nk'abakobwa nyene wambaye amaniro nkuko ngira ngo bagukubereye cyane bamwe barabivuga nyene biba bisanzwe neza cyane Jackson nkuko ariko arabivuga neza nibaza yagerageje kwisigura uko bigenda bimeze nk'abari bafite ikibazo kuri style yiwe nibaza ko magerageje kumviza insiguro yagiye aratanga none Jackson ku bakobwa bambara nkawe wateye intege bitewe n'ufite no kubajije wowe wabwira gute je kintu nababwira hagati urambabarira sinzi ko muzobishiramwo hari n'ikindi kintu nza kuvugako ndabateye intege d'abord navuze ikintu kiguha amahoro ntuze ucegezeyo no wumva byambaye kubera ubikunze it's okay urumva wowe nyine be free wumve yuko ubikunze hama pana uvuga ngo wambariye jije ngo cyangwa nambariye cameraman ngo ugira ngo ambone neza ukuntu oya aho nyine ndakubaza so abatipe badukunda nibaza ko nk'umuhungu mukundana arashobora kubakunda style kanaka wewe akaba yaramukunze tu mugakabona style mengo Jackson wewe iraguha umunezero kandi urumva unyene uri ufite amahoro uyambaye mugabo nk'umutipe akavuga ndagukunda kandi ukamukunda ariko please ndagusabye baby gabanya style wowe wumva muri ico gihe uzoca umuheba abahungu canke uzovuga ati ndoca nigera mu kibikira sindi siko kwakira kubera so reka tubandanye bonyakira yavuga ko bagomba kuvuga ntacu kuri ibyo nyine uriko uravuga umuntu wese umwahuje murumvikana kandi urukundo I believe in love urukundo rurabaho ni muke muheba nabo mwakundana ngo urumva ngo ni kubera ngo kuwambara ngo cyanyiki mu gihe nawe nyine azoba gukunda azogutahura umuhaye impamvu zumvikana umuhaye impamvu zitumvikana nyine ntazogutahura rero hariho na benshi bakunze kubivuga ngo abakobwa bambara uku usanga batiyumvamwe abahungu cyangwa ikingira wa mu byumva natwe pateze niwacu mu Burundi ntabwo byemewe urabizi ni n'igicumuro ku bantu dusenga ku bantu b'abakristo rero novuga yuko muri ico gihe mu gihe hatarimo ivyo bintu nashyize entre parenthèse mu gihe bitarimo nta mpamvu yo kureka kwambara uko wifuza mu gihe ataco wiyagiriza you are free you have to be happy umere fresh neza cyane Jackson nuko ndagushimiye cyane jewe numva nishimiye cyane kuba umpaye umuco ko naje mu bintu byantera amakenga muri ivyo bintu vyarimwo numva ndakwishimiye kandi nibaza ko neza abadukurikiranye bazomenya impamvu wahisemo istyle bazomenya impamvu kandi ndafise n'umusheri nibaze ngo guys ivyo bagiye akavuze ntimwibaze ngo ni gisore reka ndije ikibona nari nzi ko ari gisore arafise umusheri wundi musubizo mutwereke zo mubereka tuzozanana ideni ahadi ni ideni n'ukuri atamuzanye muzonyishuze kuri uzobaze nezi ati so Jackson ndagushimiye cyane rero akajambo kanyuma ku bakunzi ba uzobaze icambere ndabashimiye kwa wanyumviriye ko ukanumira ugafata umwanya wawe ndibaza byakugoye cyane kandi nawe ndabona ukora fresh bakore subscribe like share and comment ibintu nyene bigumara amavuta fresh azogume hasha urumva umukobwa guys agere kure ndabibasabye neza cyane Jackson ndagushimiye hama ndabashimiye abakunzi ba uzobaze media tv ndacari kumwe namwe ni Jennifer jejewe umujournaliste yabanyu ndabakunda cyane naho ubutaha ciao